Shalom shalom bakunzi ba Royal TV vagina aho muherereye abariko murankurikirana mwese ni Bella Shaka kuri micro za Royal TV nkuko musaze mumenyereye uno musuri kwa kane no munsi w'inkuru nyigisho ushaka kuba ugwaje cyangwa ufite ikindi kibazo cyo mu buzima icyo cyo cyose ndagomba kubwire nti n'ubuzima buhindagurika ariko byose biraheza bikagenda neza wibuke gusangira n'abandi na muri mu nyishu na muri mu bibazo naho wihangane siko bizohora uno munsi naguteguriye inkuru nyigisho ifise inyigisho ikomeye cyane ku bantu bakunda gutizanya impuzu ngo nabagenzi canke ngo n'imiryango rero shaka uyikurikirane kugira ngo umenye akaga kari mu gutizanya impuzu n'abagenzi canke se abajyango muba musanzwe mumenyeranye. Inkuru nyigisho y'uno munsi ni inkuru y'umwigeme yitwa Elodie ni umwana yavukiye mu muryango ukize abavyeyi bifise ariko abavyeyi biwe ntabwo basenga bari abantu nyene bafise ubutunzi atakintu na kimwe babuze bibaniye gusa neza n'abantu ariko ibintu by'agakiza byo gusenga ntago bari babirimo cyane bari bibereho gusa nyene bisanzwe babona bafungura bambara neza bigisha abana ahantu heza. Elodie nawe nyene bari bamufise ari umwana w'ikinege. Niyo rero Elodie yakuri mu buzima bworoshe niba banavuga ngo bakuriye mu birahure ngo no mu kabati niko mpora numva. Rero Elodie yakuranye ubuzima bwiza yari umwana uramubonye aserutse yarafise umubonekano wo hanze mwiza cyane yarafise umubiri mwiza no kuvuga ujya muntu nyene ubona ukabona ati uyu muntu ko ariko kose aroroheye mu buzima afise ubuzima bworoshe. Elodie rero niho yarafise umugenzi we yitwa Natasha bakuranye kuva bakiri abana gusa Natasha wewe iwabo ntago byari bimeze neza yabana na mukuru wiwe bari baravuye mu caro baja kuba mu gisagara bacabana niyo mukuru wiwe rero bari bafite ubuzima nyene bubayabaye bwa buzima bwo kugwazagwaza bwa buzima uronse ushima ubuze naho ukihangana nubwo buzima Natasha yarabayemwo na mukuru wiwe. Rero Natasha na Elodie barakuranye kuva bakiri muri primaire bariga n'abagenzi. Elodie aronse nk'akantu yatekeye nk'akantu agashobora gusangira hamwe na Natasha no kuvuga bari abagenzi bakinana basangira twinshi utubanga umva barabakopine nkuko bigana baraba classmates ni kuvuga barakundana cyane. Niho rero Elodie amaze kuba bageze muri secondaire babandanya bigana barashaka gutandukana mu maklase ariko baba bari kwishire rimwe kandi baguma barabagenzi kujya nyene ni kuvuga mama wa Elodie nta wundi mugenzi yarazi wa Elodie atari Natasha yarazi ko ari umugenzi wiwe yarazi ko ari we mwana bakunda kuba bari kumwe na Elodie. Niho rero Elodie yarafise isabukuru yarafise anniversaire igihe cyose afise anniversaire baramugirira fete idasanzwe ni kuvuga baramugirira fete amamiliyoni n'amamiliyoni akahagwira kubera anniversaire gusa y'umwana umwe. Niho rero Natasha umunsi umwe yarafise akabanza iwabo be na mukuru wiwe ariko rero abura impuzu aravuga tuko biri kose ndaza kumubwira Elodie numva yuko hari cyo yomfasha numva yuko ashaka kuniza imwe mu mpuzu ziwe ubona ko afise n'impuzu nziza gusa ndabe yuko ashaka kuniza nanje nkabegwa kuri uyo munsi kuko we ubwiwe yabona ko nta mpuzu afise. No kuvuga Elodie haba ku ishuri abanyeshuri yari umunyeshuri yidistenga mu kwambara mu gusa neza mu kuza mu modoka nziza muzanye ku ishuri no kuvuga abanyeshuri bose babona yuko Elodie ari umwana yorohewe yifitiye ubuzima bwiza cyane. Niyo rero bari ku ishuri Elodie hamwe na Natasha abwira Elodie mugenzi uko biri kose ndifuza ko tuza kuganira. Elodie aramubwira ati nta kibazo urambwira dutashe nta kibazo arambwira ati oya ahubwo tugiye muri pause ndaza kukubwira ukuntu bimeze. Elodie avuga ati nta kibazo nanje mugenzi wabizi ko ndi umugenzi wawe sinoreka kukumviriza. Bariga amasaha ya pause ageze barasohoka bagiye mu karuhuko. Niho rero bicara ahantu aramubwira ati Elodie uko biri kose ikintu nifuje kukubwira urabona yuko wewe uri mu muryango utunze nta kintu ubura kandi nta kintu kimwe wosaba abavyeyi bawe ngo ntibakiguhe. Jewe rero mfise urubanza muhira iwacu ariko simbona neza na neza aho ndi bukure impuzu zo kwambara. Urabona yuko ubuhuzu bwanje n'ubuhuzu nyene butamenyekana n'ubuhuzu bwo kugwazagwaza ariko ndifuza yuko nza kuba mberewe nk'abandi ndifuza nkaseruka nanje ensa neza mu bandi. Niho rero Elodie ambwira ati ivyo gusa nagira nibindi wewe nta kibazo nitwataha urankurikira muhira ndashaka kuguhereza impuzu imwe muzo mfise canke ndagwena zibi canke zitatu nta kibazo uri umugenzi ntago ugira ikibazo nshoboye kuba no gufasha ngo ndeke kugufasha nta kintu na kimwe wobura nshoboye kuba nogira contribution ndeke kukugirira contribution. Arashima ati ndagushimiye mugenzi byukuri uri inshuti yanje yo ku mutima.
Natasha akurikira Ariel akurikira Elodie batashe ni wabo barashika. Elodie aramubwira ati mugeze nube wicaye muri saro je ndagiye mu cyumba ndakurabira impuzu no guha. Natasha ati nta kibazo urakoze. Elodie yinjira muri chambre iwiwe atangura kurondera impuzu, ararondera impuzu. Natasha we ahari muri salo acha yumva sone y'imodoka. Mu mutima aribwira ati ubu ni mama we yoba avuye ku kazi atashe. Mama wiwe arinjira, amaze kwinjira aramuramutsa ati mama ndakuramukije mwiriwe neza, ati namahoro cyane mwana muraho, ego turaho, mugenzi wawe ari he? Atari mu cumbi wiwe. Ati sawa reka ndamurabe. Mama Elodie aca arinjira mu cumba cha Elodie hambye ati kuri arondera muri zo mpuzu nibiki wabuziki. Hambye ati mama umugenzi wanje Natasha usanze muri saro yantuye ikibazo yuko ashaka ndamutize impuzu ashoboye kuba yo kwambara mu rubanza nawe abegwe, ubona yuko nta mpuzu afise niko yambwiye. Mama we akivyumva arambwira ati mwana urabona ko nta kintu kimwe ubuze, murabire n'impuzu zitatu nziza umuhereze. Na wewe naguteguriye liste y'ibintu vyose uzabukenera kuri anniversaire, impuzu ndakugurira, amakadura ronka, ni wabona ko harimo ikiura congereza ko kugira ngo ntihagire ikintu na kimwe uza kubura kuri anniversaire yawe, uryoherwe mu mpande zose, wishime kuko niyo nshingano yanje kukubona yuko atacubuze, umeze neza, uguwe neza. Elodie Natasha wewe ahari muri salo atangura kwibwira mu mutima kuko yaravyumvise vyose. Aravuga ati ariko koko bano bantu barashaka kuba bishima kugeza kuri runo rwego. Umva babonye yuko jewe ndi nyagupfa, ndi umukene, ndi umutindi, nta mpuzu mfise. Ubu rero babonye yuko bashaka kumubuza ubwa babunteko kugira ngo jewe ngende kwambara, kandi akasha amugurira n'ibindi bintu. Urumva iyo liste yateguye uko ningana. Ubagomba mugurira ibindi bintu bishasha, yame abegwa kundusha je kwishuri, bamwe bamubona wenyine ko ari we agezweho, ko ari we aberewe, nanje name ndi munsi y'amaguru yiwe. Aravuga tuko biri kose bino bitegeza guhagarara, ntegeza gukora ikintu bigahagarara. Abavyeyi be ntase kumugurira n'ikintu na kimwe, n'ubuzima bwe nkabushira mu kaga kuko ibintu sinovyihanganira. Guma mbona umugenzi ari wari hejuru yanje imisi yose jewe ndi wo kumusaba, ndi wo musi yiwe. Kubera iki nanje bitomba, kubera iki nanje ntuja hejuru yiwe. Acha yibagira yuko umuryango wa Elodie n'umuryango wiwe bitandukanye. Yibagira yuko Elodie we icashaka cyose umwanya n'umwanya akironka. Bagenzi shetani yaramuteye Natasha yumvira nabi umugenzi we Elodie. Elodie asharaza amuzaniye za mpuzambwira ati ndakugabiye n'ukuri genda wambare, nta kibazo umugenzi wanje uberewe nanje mbamberewe. Murumva umutima Elodie we yarafise n'umutima Natasha we yarafise ni ibintu bibiri bitandukanye. Natasha aratoa za mpuzu arashima ati murakoze n'ukuri Imana ibaha umugisha. Ariko mu gushima kose yashimana imitima ibiri. Mu mutima wiwe yarumva yuko atavyishimiye, mu mutima wiwe yarumva yuko atabwo ashimishijwe nuko bamuhaye izo mpuzu, nivyo yarazikeneye. Ariko le fait que igihe cyose Elodie amari hejuru ya Natasha vyatumye Natasha agira umutima w'ishari n'inzigo, maze atangura kwiyumvira inama zo kugirira nabi Elodie. Natasha maze gushika iwabo ahamagara mukuru wiwe, arambwira ati mukuru wa uza makuru bimeze gute? Arambwira ati jewe sintahura, namubwiye Elodie ashoboye kuba yontiza impuzu nje mu rubanza. Urazi ibintu bakoze iwabo, mama we waje afise liste iri hano ku kuboko kwanje ibintu vyose Elodie akeneye byo kuri anniversaire yiwe. Yamuguriye amahuzu azimvye, amasakame, ibintu vyiza vyinshi mugeje nanje atakintu kimwe mfise. Hama cafata buno buhuza buntako ngo arabungabiye ko rero ko yabonye ko turabakene, abatindi banyagufa, tudashoboye kuronka impuzu twambara tugenda turi gusa, kugira ngo igihe cyose azoka mari hejuru yanje nanje ndi munsi yiwe. Mu vy'ukuri mukuru wiwe nawe biramubabaza, avuga ati nuko yavuze ati nuko vyagenze, ati yego, ati reka ndakwereka ico je nikorera, ibi bitegeza guhagarara, ntago twaguma turi muri ibi. Kubera iki? Erega nawe urashaka kuba hejuru yiwe, erega nawe arashaka guseba, bijya byose yishimana, bijya byose bituma yibona bigahagarara. Magenza byo gushaka gufasha umuntu, wowe ukabona ko ufashije kandi ukabona ko yashimye, ariko utazi inama ariko arijijanya mu mitima yiwe, utazi ikintu ariko aragutekerezaho. Cyo gituma umuntu ni mugari, umuntu ari deep, umuntu n'umuntu afise indani hari cyane udashaka kumenya, kuko akwereka ivyo yifuza ko wowe ubona, ivyo atifuza kubona arabigumana, akabihamba, akabibika, rikaba ibanga ryiwe. Natasha rero mukuru wa Natasha atora Natasha arambwira ati zana mwizo mpuzu yaguhaye, zanamo imwe ndakwereka ico twikorera. Ashatora impuzu imwe, baca bagenda ku mupfumu, amutwara ku mupfumu.
baramwiganira umufumu ukuntu bimeze avuga ati uyu mukobwa arishima iwabo n'abatunzi abavyeyi biwe nta kintu na kimwe ababurana ico aririye cyose arakironka akantu kose yifuje kuronka arakaronka rero shaka ko ivyo bintu bihagarara kugira ngo amere nk'abandi bose ibintu byo kuguma ari hejuru y'abandi bihagarare aje munsi y'abandi nabo abanze kwanza mvuga ukuntu bimeze binakunze ukora ikintu cyotuma aseba mbese n'ubuzima bwe bwose bukaja mu kaga umufumu aravuga ati ivyo gusa ati ego ati reka ndakora ikintu ngoma ndamukorere aravuga ati ngoma ndamushiremwo umwuka mubi wo kumutera kwiba amafaranga y'abavyeyi amaze kuyiba aca agenda ayahe abahungu akwegane n'abahungu cyane aje mu buvyiniro kandi abahungu bose bazokwegana bamusambanye nibamara kumusambanya azoca gwara ingwara ifatiye ku gitsina mu gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye hama niyamara kugwara iyo ngwara ashatangura guseba ubuzima bwe bwose buze buriko buragenda bupfa gahoro gahoro baramushimira cyane atahubwo watevye bikore nuko rero Elodie we wari muhira atangura kumva ubuzima bwe burahindutse atangura kumva ikintu cyose genda gihinduka ku munota ku isaha niho rero mama we yarazahanabika amafaranga mu gatirware mu cumba ashagenda amafaranga papa we yari asigiye mama kugira ngo ashobore kuba yogura ibikenewe mu nzu n'ibindi aca arayatora arayabika mu gitondo kare aritegura utuntu twe twose araheza acabona abavyeyi bari cyasinziriye abaragiye hakuja ku ishuri aca yigira mu bandi bagenzi b'abahungu baririgwana baramwirigwana hagize ku mugoroba baramusohokana muri boîte akabaha amahera bagatamba ubu yakamutahana akamusambanya undi akamutahana akamusambanya ubuzima nkuko bari bamaze kumwabura no kumutongera kamajambo mabi bitangura gufata ku buzima bw'iwe Elodie ubuzima butangura guhinduka atangura kubona ibintu adatahura biba ku buzima bwiwe niyo mama we aravyuka aja kumuri atiwari kugira ngo arabe y'amafaranga yashizemo mugabo yamusigiye asanga y'amafaranga ntayo ariko kubera icizere afite umwana wiwe ukuntu yarazi umwana we ameze adashaka gukora ikintu kibi ntabwo yigeze yumvira yuko ari Elodie we yatoye ayo mahera aribwira mu mutima ati nizere yuko atari Elodie we yatoye ano mafaranga basize umugabo wanje yasize ngaha mu nzu niyo rero Elodie acarata mu masaha ku mugoroba bwijimye mama we aramaze ati Elodie wiriwe hehe ko ntarakubona kuva mu gitondo ngiye kukubona ku mugoroba Elodie aramubwiye ati mama wa mugenzi wanje aragwaye nagiye kumugwaza kandi n'ubu ngomba ndabe noge ce nsubirayo ngende kumuraba asirone ko warugishika ubona butije ambwiye ati mama muruhusha ndagusavye ngende kuba no muraba ahubwo ndanamuraze kugira ngo ndabe yuko atasho yobura canke se ibintu biko biragenda neza ku buzima bwiwe mama we kubivanye n'ukuntu yarazi umwana we ari umwana mwiza amufitiye icizere yaramuretse aragenda Elodie aragenda arashikamira murabizi yuko umuvyeyi agufitiye confiance ikintu ukimusiguriye acumva n'ingoga kuko abaza amateka yawe abazi ukuntu yakureze abazi n'icuri ntashaka kwimvira nabi n'ingoga n'ingoga Elodie aragenda acafata akayira asubira kuri babahungu amaze guse kuri babahungu asa kandi baramurarana yumva ko ari byo bimurimo yumva nyine hari impwemu imusunikira cyane kugenda muri ivyo bintu nawe ntiyariwe mumva yuko yari karakoreshwa n'izindi mbaraga z'umwijima Elodie barabikora niho rero Elodie atangura kumva ababara mu gisina tangura kumva ababara cyane aravuga ati ibi byo bari biki Elodie ashagenda kugira mugenzi wiwe Natasha ambwiye ati Natasha jewe hari nuko biramba ko sindiko ndabitahura ati bimeze gute ambwiye ati Natasha ubu ndiko ndumva mbabara cyane mu gitsina kandi maze imisi numva menga no gumanjyamana n'abahungu umungu wese dusohokanye cisanga twabikoze umva ngo masanga ndavyisangamo nanje sintahura kandi bibaza yuko ndoba nagwaye ingwara ifatira mu guhuza ibitsina tutikingiye kuko igihe cyose babinkorera ntabwo nibuka no kwikingira ntabwo twikingira arambwira ati no guhanura cyo rabuje kwa muganga bagupime barabe ingwara y'ubugwayi na Elodie aragenda kwa muganga baramupima aca sanga agwaye infection vaginale rero baramuha ibinini aca arataha muhira kumbe rero ujya mama wa Elodie musaza wiwe w'umuhererezi yari umuntu asenga cyane yari umuntu afisi yishurirwa rikomeye ariko arasenga mu ijoro ariko arasenga ajya muri mwemo aca agira ihishurirwa y'ubuzima bwa Elodie bijya byose bamugiriye byose arabibona
niho rero kucafa avuga ati irihishirirwa sino rigumana nubwo mukuru wanje adasenga nubwo mushikanje mukuru adasenga reka nume ndabimubwira namba bimaze bitarashika ku mwana wiwe asenge cyane kugira ngo ntibizoshike namba bimaze gushikanaho tumusengere umwana kugira ngo ashobore kuba yo badelivre ibi bintu bimuveko kuko vyavura bimushira ahantu habi cyane kuko icari kimurindiriye imbere cyo cari kinini gusumba n'ivyo yaramaze guhura navyo Elodie niho rero kuca afata akayira acamusanga aho yakorera juste yarasose muri biro arambwiye ati mushikanje nako ndakurondera ati bimeze gute arambwiye ati jewe hari ikintu nahishuriye ku mwana wawe Elodie ubuzima bwa Elodie buri mu kaga gakomeye cyane acambwiye ati injira mu modoka tuyage ubimwire neza barinjira mu modoka atangura kumuyagira ukuntu bimeze avuga ati Elodie hari umugenzi wiwe yashoboye kuba yo muruga yatwaye amazina yiwe ku mupfumu baramuroga kugira ngo Elodie ajyamane n'abahungu bari bo bose yiba amafaranga muhira maze azoshagora n'ingwara ifatiye mu guhuza ibitsina utikingiye ubuzima bwe buca buja mu kaga kandi ahari karaja ni habi cyane ko bimaze gutangura bisaba usenge wa mugore we usengera umwana wawe kugira ngo ivyo bintu bihagarare umwana wawe abohoke ubuzima bwiwe buve mu kaga. Mama Elodie mvugo wabwishi cyane niyo kuca ataha muhira ahamagara Elodie aramubaza Elodie ajya amafaranga niwe wayatoye arambwira ati yego mama nje nayatoye kubera iki wahakanye ko atari we wayatoye avuga ati naragize ubwoba aciramubaza ati mbega iki bimeze gute ko umusaza nje ambwiye ukuntu bimeze gute ambwiye ati mama nuko ibyo byose biko biramba ko je sinahura ibintu biko biramba ko mbona gusabiba sinzi imwe mu yanteye sinahura ubuzima bwanje ubu ukuntu bumeze simbona niyo ndiko ndaje simbona niyo ndiko ndava Mama Elodie akivyumva aravuga atahana amasengesho ashagenda kurondera wa mugenzi wiwe Natasha aramuhamagara ati Natasha ngo hano aramubaza ati Natasha ni giki wakoreye umwana wanje abimubaza shavuye kandi ari serious ambwiye ati ndi serious ndashaka umbwire nutakimbwira ndakizi kandi umenye ko ubuzima bwawe ubu nawe ngiye kuguhindurira ni giki wakoreye umwana wanje kugira ngo ubuzima bwiwe buhinduke atangwe kugira ubuzima bubi Natasha tangwa kugira ubwo bacamubwira ati ntabwo ari jewe ni mukuru wanje mukuru wawe yakoze iki yantwaye ku mufumo kugira ngo bamuroge azajyamana n'abahungu acagwara ingwara ifatiye mu guhuza ibitsina utikingiye hama ubuzima bwiwe burapfuye kubera iki yumviye kuroga umwana wanje kandi atakintu kibi na kimwe arabakorera ambwiye ati ni kubera jewe namugiriye ishari kubera yambara neza mufise amafaranga yamari hejuru yanje ku ishuri namandi musi yiwe rero birambabaza nanje nifuza kuba mu kibanza nk'icarimo nifuza kuba nkawe rero ntabaye nkawe nanje numva yuko umenga ntitwaguma turi abagenzi kuko birambabaza cyamutamoro kumva yuko no muroga kugira ngo nawe bihagarara ati atukonye nati nanje ndagusezeraniye yuko bivanye n'ikintu mwakoreye umwana wanje ngiye kubitwarira kandi umenye yuko ntibizogarukira ngaha nzobashikana hashoboka hose kugira ngo namwebwe muronke inkoni y'ivyo mwakoze byose ku mwana wanje. Natasha kivyumva acagenda bikubita mukuru wiwe akivyumva umutima wuzura ubwoba acambye ati mukobwa aha twatekeye twomoke tuve ngaha kuko mama Natasha ni umuntu w'amahera Mama Elodie ni umuntu w'amahera papa Elodie ni umuntu w'amahera nta namwe twomuhungira aho twohungira hose yo dutora kandi bo tugirira nabi reka tuve ngaha tuje kuba ahandi hantu baca barahunga. Rero niho mu gatondo petit frère wa mama Elodie abaraje muhira mama Elodie arahamagara Elodie ingo usengegwe Elodie acaraza ambwira ati namusama yomba wawe aramuramutsa barasenga barihana baratura barihana hama batangura kumusengera Elodie vya minuca bimuvamo ashaswa kandi kubohoka ubuzima bwe buca busa kandi kuba normal. Natasha na mukuru we nawe barahunze murabizi yuko umunyakibi yirukana atawo mwirukanye ahunga atawo muhungishije umunyakibi yamana umutima we wamana imvune yamaye afise ikintu yagiriza muri we nico kituma rero nawe Natasha na mukuru we baciye bahunga baromoka bava aho hantu baba baje handi hantu kure. Muravyumva rero inkuru nyigisho yacigarukiye ngaha nashaka ndakubwire yuko namba wari ufise iyo ngeso yo gumutangatanga impuzo ngo numugenzi ngo ni best friend ngo ni mwene wacu ngo abahehe ngo ni muvyaranje ngo ibiki bihagarike ubu umuntu akugiriye nawe ashaka ari n'umuntu direct yo muri famille umugenzi wawe wa hafi ujya guhanura ujye ubona yuko akwifuriza neza mugabo akwereka ko akwifuriza neza ariko muri we ntuzi cyari cyo réellement ntuzica kwiyumvira ko hayelma rero ni wige kugira ubwenge ibintu byo gutangatanga impunzu namwe umuntu agusavye impunzu tuma basuraba
namba woronka amafaranga ugenda umugurire nshasha uyimuhe iyo wewe utambaye, ariko aguma gusaba mpaka umuhe iyo wambaye, uzoshumenya yuko hari ikintu ashaka gukorera ku buzima bwawe, kuko ntawe umenya. Hari udisaba hema yikeneye impuzu avuga turangabira kajya gatenge ndabe ko nanjye nk'ico nambara. Hari n'abandi babikora mu kugira ngo akugirire nabi akuronke, soit agushire hasi canke akuzinye n'inyenyeri yawe canke akubloke, ugire blocage ku buzima bwawe, ibintu byose utangwe kubona bigenda nabi mu buryo nawe udatahura, kumbe baramaze kugukorerako. Muravyumva rero neza yuko mbega iyo uri kurumva iyo nkuru ya Elodie, mbega Elodie bivanye n'igikorwa yakoze, wowe ubwawe uri kurankurikirana ugifata gute? Ese Natasha byari ngombwa yuko akora iyo nabi igeze hiyo? Mbega ko Elodie yarafise umutima wo gutanga, ko neje ari kumuha n'ikindi kintu cyangwa akamufasha no mu bundi buryo, wumva koko atari we yihemukiye Natasha? Iyi nkuru nyigisho rero igusigire inyigisho ikomeye, wowe aho utangatanga impunzu kubona ushire no muri commentaire namba hariho lesomo hari wakuyemo. Ndakunda abantu bashira muri commentaire cyane inyuma yo kuraba inkuru nyigisho, cyamona yuko turi kumwe, nubwo kwandika ati turi kumwe muri commentaire cyandabibona. Reka ndagusabe rero wewe umaze gukurikirana inkuru nyigisho gushikaha, ugira aho ubahwe, ndagusaba imigisha myinshi cyane, bikunze ukore partage kugira ngo n'undi mugenzi wawe iyi nkuru ayumvirize, ufashe duhanurane muri buno buryo. Namushaka ufise umugenzi nawe ubona yuko yifuza yuko yokira, umurungikire ino nkuru nyigisho, ukore partage kugira ngo nayo mushikire, nturonke inyigisho wenyine ariko tuzisangire twese na kare. Urukundo iyo rusangiwe niho rugira ubumwe. Yari Bella Shaka rero kuri micro za Royal TV. Mu buhinga bwa kamera ni Elfeja dufasha kugira ngo ano ma image abashikira ameze neza. Mu buhinga ngurukana bumenyi naho ni Pacific adufasha kugira ngo iyi nkuru muyibone, ama poste muguma mubona poste ku yindi, ntimurambirwe, ntimwigunge, ahubwo muterame kuri Royal TV. Ciao ciao rero naho gutaha tuzosubira. Shalom shalom. Imutangwe muri Royal TV, ibizoza tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy wubahwe. Ico utarabona uterekwa n'ukuramba, bintu nyaragase duhuriye muri Royal TV. Ibiganiro byiza muzobisa